amajambo menshi cyane atandukanye yavuze ko jewe twahuriye kumuga ngurukana bumenyi ni kwasi mujuru uno tushiha mvuga ati yana mimi tunaonana bavuga neza yuko wowe ufitaniye aho muhuriye we na Francine Niyonsaba kuko gishambere murasa unaona munafa guys siniko ndabesha si huyu hapa murasa amazuru kila kitu tofauti tu ariko byose no mu mutwe kwa kuntu nyene yigira vya bintu vyiyo ni Francine Niyonsaba mwamuvukana canke hariho ubwo bucuti hagati yawe na Francine. Francine ni sister wanje. Yes, bakunzi ba Ashali TV murameze neza muri hose my love mwari mutade bukirwa ndameze good ndameze fresh guys ndi good kabisa nibereyeho mutunda tuje ariko kandi ndi kumwe n'umujama mubona neza kumenga ko mukazi base ibintu bigiye kubanga harere mwe mutayishiwa wallahi mutayishiwa bitu biko tubanza tumuramuza kwa tumikaze kuri Ashali TV afu tujue ni nani anakuja kufanya nini vipi bro safi blaze welcome. Asante sana. Meze neza nawe? Ndashima kweli. Igambere abakunzi ba Ashali TV bakobo. Bon, ndabaramukije abakunzi ba Ashali TV, ndabakunda cyane. Warumaze gukora na mwarimu kanga? Mwarimu. My love mwarimu. My love rini ngambere. For the first time. Ariko aramukurikira. Ego. Gese bigyoshe utakuzi witwa nde? Utanzi mfise amazina menshi. Ariko nitwa Dani, cy'abavyeyi bamaye, ariko ni ryakazi bita Shetani babala mfano wa dunia ukiongea na mimi unapata raha katika dunia hii. Nagenda nabwira ngo bantu usenge rugangigano kigene neza Shetani ataombaje. Shetani anaomba. Shetani tombe. Lakini yeye haombi anaomba. Ariko dusengere kwanza kigano kizogende neza Shetani. Bakunzi ba Ashali TV mugile subscribe, like, share na comment. Abibisiga muraza kubibona. None ushaka ndakubwire gute bacisha amahera kuri cheno wapi usenge TV ana mana dufashigano zo kwenda neza fresh bitu bikubise nje ivyo kweli cyo kuvuga mana kandi imana nijega ni nyinshi birashika kaja kwisengero cyangwa kumusigiti nimboro mu Islam bon ndahaca ndengana ugiye gusenga wapi you don't trust God bon God uvuze God ni nyinshi man iyo wemera ni bon na satani rega ni man mane we karabaye none bakunzi ba Ashali TV ibintu bigiye koroha nagatoye kuko mpuye n'umuntu ni Shetani kweli bro kaje mvuga Dani Shetani siba kuri garukako je ndavuga Dani kugira ngo ntavuze sima vesanga ndaye ndarota ibintu by'amashetani mu ijoro usanze ukora iki mu buzima busanzwe bon ndumunyeshure nkabandi umukinyi wireresi amajambo menshi cyane atandukanye yavuze ko jewe twahuriye kumuga ngurukana bumenyi ni kwasi mujuru uno tushiha mvuga ati yana mimi tunaonana bavuga neza yuko wowe ufitaniye aho muhuriye we na Francine Niyonsaba kuko gishambere murasa unaona munafa guys siniko ndabesha si huyu hapa murasa amazuru kila kitu tofauti tu ariko byose no mu mutwe kwa kuntu nyene yigira vya bintu vyiyo ni Francine Niyonsaba mwamuvukana canke hariho ubwo bucuti hagati yawe na Francine. Francine ni sister wanje. Sure. Damu. Yes. Kweli ndadangu. Ugira kangahiwa. Jewe ndamukurikira ubugira kabiri. Mevuga hagati yawe na Francine n'abandi babiri. Munaishi wapi? Bon, jewe ahomba ntitubana. Je ndibana. Uribana unaishi kwa wazazi? Je ndibana. Nenda kupanga nawe wozwa ni mtoto mdogo lakini ibi ni bya bantu biyahuze biyayura mutwe nibindi na wademu jua anaenda kujipangia ungali mtoto mdogo kwa nyumbani kwa mama utulie ama love sio kwamba wewe nikienda kupanga yani ngo changu hiyo ya remote mimi ni mwanaume napaswa kustruggle katika maisha yangu nijitafutie mimi mwanaume kama sijatoka kwa wazazi wangu sitajua maisha ni nini lazima nisome nijifunze maisha ni nini beshi bakunze kuvuga yuko peut-être iyo umuntu amaze kwa populaire haza abandi bantu baza kumwiyitirira abantu bavuga ati peut-être nuko yakwa Francine Niyonsaba deja numustare encore asigafiza amafaranga menshi sasa juro na munafaranga twende sasa tuseme kama mwamuvukana bon reka jewe ndeke kubivuga ko birebire basi muzo murondere mu mwibarize hari utuntu je nkene ko mbaza kwaza nije kwaza kiundani Nikisema kama ushabisema ukiniuliza vingi batasema social media sinamwambia anafanya hivi na hivi na hivi labda mimi nimesema kama ni sister yangu sasa na yeye mtafute muulize sasa huyu kiukweli ni kaka yako hata ukituambia na tuombee kwanza pole Francine umugabo wo kugira ngo atangure ibintu byo kwinonora imitsi ari umwana w'umunyigeme mu muryango vyari bimeze gute kwanza before nkuko bimenyereye
impano yose kugira itangure ivuke ntibiba vyoroshe agitangura kubikora bon hari gihe abavyeyi batabyishimira inshuti abagenzi bamwe akagira ante bavuga ati oh happy nta mwana w'umukobwa wapi we raba ingere ibintu nibigeze bon yarahuye n'ingorane nyinshi cyane aho wasanga bamwe bamukumira bagira ante ibintu byinshi kuva abaye umustar cyangwa akaba populaire no musasigaye yirirwa mu nda y'indege afata za rutemikirere yerekeza mu bindi bihugu bitandukanye akafunga ragafise mu rugo anafanya mambo vizuri cyane niba abandi bavuga ati mimi nakaushia kila mtu alitafuta riski yake. Bon je cyo novuga muri family arabikora neza abikora neza kese gusa je nigize gangster siniri kwambie yani hivyo kuja kuipangira ndo tatizo kwenda kujipangia nikwambia nani maana yangu sababu gani nimetoka nyumbani kisha naenda kujipangia. Sasa wewe ugize gangster gute kusema wewe na Francine asiwana kutumia hata frank? Sababu mimi nataka maisha yangu. Ina maana utaki franga Francine? Sisi star sana kupatia mdogo wangu chukua. Labda unaweza juaje kama nipatie? Labda na hii nyumba naweza kutana nje ananipangia. Lakini unaniambia ngo kile si wewe ugize gangster gute? Tusigurire. Ndi bana. Riski anayotoa nyumbani na anayotoa kwangu mimi hazilingani. Nta kintu kuri Francine niyo sa office wibuka coba cyarakubaye ko hagati yawe na sister wawe ukavuga ati Jake nzori ndafana cibagiye kandi ebana mimi kirini kwaza sana. Bo je nta kibi coba cyaranshikiye hagati yanje nawe kuvuga ngo nti nzofa ntamwibagiye gusa ico nzamwibukira ko ntazafa nibagiye nuko ari umuntu yavuze ati kintu ndagikora naho hoza abantu bamuca intege bangana gute aruhuka basi kirateba mugabo kirashika tega aruhuka gizene hagishitseko nka muto y'umustar musite penyo nayishi canke mu kibano bitandukanye bagufata gute baba misi yose ku muryango je niguye mva muhira ngiye kwishuri navuye ntagiye kwishuri ntagiye mu byanje vya cinema we na ibi mitumi yako unasoma wapi we mimi ni mwanafunzi si basi privé ziko baba we ni wa wapi sasa privé na bisuko sasa nalo ni kwa masomo ega mimi somi secondaire university privé mimi nasoma igeli ndio wa tugiye kubitwarira ega ibibo osha kwazati ku mashuri ibintu bayidana kwishuri ega ntigi ibisuko higo mutwe mugo hari ibintu kubera ki batu babuje bakwa kwambara ubujipo bungana gutya bwa uniform none habuze andi mashuri biga bambara amajipo magufi werekana wewe basimuka hermano basi mtu wa social media hapa nani international siku ya diploma sio anaonyesha mwanamke akavaa jipe hapa unasema siku ya diploma yani hapo none yari amasomo yari bwahere none abashuri ntiyari bwahere ujya musi yari gusinya ati iri shuri ndarivuye ko mugabo ntiyari bwari sohoke ngo ntiyari yambaye uniform none yambombe none je uniform nambaye ko bibona ko mbajije gari uniform Egisi uniforme kandi university urazikata uniforme tugira none dubuye mibara zamenya ko ndumunyeshuri jewe kiretse gusambika kubwiye wewe kazi mukora bisaba mbere ya media social media mi sakisani okay tuendelee kidogo ntwari bwampereza ingene mu karere bagufasha bon kawaida mu karere wazi ufisano n'umustar canke ubu umustar ibintu pressure ziguma ziza baza kugutesha umutwe canke hewe bon habura gato gira abansabe orthographe nivu nakura ustare ko wa grand sir jo haiko na ministare nisha kwambia na mimi mwigizaje twebwe muri family wacu dufisa amatara abasha mubo muvukana bose havuyemo wewe ufise tara yo gukina cinema na Francine akaba avize tara yo kwiruka urumva abandi bahari mu muryango bafise ama talent atandukanye gute bompereye kuri papa arafise tara yo kurera nubwo bwa mbere bye byaramugoye mugabo ati abana banyigizo ko bashigikira byaramugoye gute hapo none nakubwiye yuko none ubwa mbere ikibazo mbajijwe byari byaramugoye ati ubwa mbere agitangura talent yo kwiruka byagenze gute bon byarabagoye ubwa mbere ko vyakira ko Bone vyamugoye kurera? Ntivyamugoye kurera, vyamugoye kwakira. We sasa we ni hatari baba. We ni hatari. Mimi sio hatari sinauliza. Tuendelee. Abandi muvukana. Abandi tuvukana. Bon. Cyamuntu sen talent yiwe nko nabikubwiye je mukinya filme Francine ariruka. Gusa nibaze iki kigano twaje gusa kwanza kuri jewe na sister wanje. Abasigaye home katumaze tubandanye ibyacu. Endelea na vyetu. Hamna shida. Jesha kaleo unaambia sasa kidogo. Muri zia milioni yaja kuya hali anya na gashimwe. Ulitoa mwangapi wewe? Mimi nitoa ngapi? Gaswari muimba nchorera alishura hata mpatana 5000. Sasa alishindo. Sasa rega sio unaomba.
Bana Gasore aririmba kwa kuomba. None ntiyamwamamaje none. Mama yari yabimusavye. Reka ninje ya publicity. Yari yabimusavye. None ngo ngora publicity hama ntabigusavye hama kacoza ndakurihe. Rero yabaye ugipende. Yari pendekeje. None bakunzi ba Ashali TV jewe nkorere promo ntabigusavye uzuza ndakurihe. Uzuza ndakurihe. Marove tuvugana ukuri. Uzuza ndakurihe. Yarafise no kuvuga basi relative wagakoze neza eba. Yagakoze neza no kwiyumvira. None rega je nanje ntidusana Gasore. Mimi kaka yake. Lazima nambia brother njoo basi tukafurahi. Piga zangu ndogo kula. Na rega hawezi kunipa zote ngo tugawe katikati. Sababu yeye ana project zake na mimi na zangu. Niko nicholea tu kama kawa. Sawa yagoye mu nkanga. Yara mayenga trua Samir yo anje gusa. Trua satu. Jiwaze sana. Ni mgumu Francine. Wafa kumubona gusa ni mgumu. Kandi arakaze. Arakara. Umushavuja arakara. Aravuna. Benshi bakunze kuvuga yatubwiye ngo na projet yo kurongorwa afise sasa. Sasa ngwana projet ya kunani. Burya birashika mukabona ko Francine bari mu rukundo. Rimwe na rimwe hamwe muvukana musanzwe marakora. Wewe yari kubwiye na projet afise yo kurongorwa. Sivyo bose projet yo kudakunda. Yo kudakunda. Nimba maze kuvuga afashe projet yo kuvuga ati sinzorongorwa. Naniyo je mu rukundo kugira ashike kuki. Si none agomba kora lega sisire queen man. Agomba kumufata nka sisire queen. Ega umba atazorongorwa akaje mu rukundo azibagiye kwa sisire queen. Vyashise aragira umukunzi. Bon, aho kera aho hambere yarahari. Maye vyana. Hivi hakuna. Burya umu ex wa Francine baba bafuhigira ngo aheba. Man wayasi wozo mnyibarize basi. None waje kunsubomanya mugira ndamumenamo. Hasi turongera. Sikangubwire sivyo uzogenda umnyibarize. Sivyo ati umu ex wawe mwapfuye iki? Nzoginga umublo. Azokuteriko. None nkujya musto Francine nawe uri kandi buba ariko utanisame kwanza. Urama barira niko ndibariza urusaku. Pana nauriza umbea tu utanisame. Ajya iyo bishise mu rugo hawo yewe wigize gangster unatoka mu nyumba. Ntivyashika uvuga ati ana sister cenga hano gutwaje binafikaga abavukana nyine bagacana. Bavuga ati sister hapa mimi nitakupiga. Na bavuga ati we dogo shimama tu. Blaz. Umunsi umwe narabigize yaramfashe aramboha atanyishereka mu kadobo kamazi ari ngunguru ayibona itari kamu akoma mvomera yambye sister mbabarira na hivi tu mimi gangster mama akisema we shut up kana sema yafikana kaa kimya ariko Francine ni mzee wa maudio. Asa kaka bora kama audio yabikora ngo arungise audio kandi ari muri video wakati binafika challenge zako yako kwa watisha sister niangusha kwera bro abakubachekaga msite bon esorite zamba awambia ati bro dada yako sana ngari mshamba wakwambia dada yako mshamba mbia hapana tu ile ni kiki tu alikuwa anatafanya tu nani Sa dadangu ni star kisha anafanya insolite wanamwambia ni mshamba. Ngo wakunza audio. Anasema ko serious. Yuko serious. Yes, bakunzi ba Ashali TV, reka tubanza tuve kwa Francine Niyonsaba kwanza kwa sababu tushajua mengi. Uni petit frère wiwe basanzwe bavukana amukurikira kabiri nuvu wagira gatatu avuye Francine aho babiri hagati hamana bagakurikira nibindi byinshi ariko kuri Francine gumako cyane acha sasa tujue kwanza vyake sinema yake na anaichezeaga wapi alianzaga lini. So kama kawa just sinema yangu nianza ningali darasa la 5. Darasa la 5 sio kwamba ile darasa la 5 nilikuwa wemo njoo nilianza kuigiza, njoo nilianza kusikia kipaji changu kinaanza kupanda. Na hapo sasa nikatafuta jinsi sasa ya kufikisha ndoto zangu za kuigiza, nikakosa njia. Lakini nikaja kupata njia napofika darasa la 8. Darasa la 8 kuna jamaa tukao tunasoma naye anaanza kunihadithia yeye alikuwa anaigiza. Alikuwa ananiambia wanaigiza hivi, yani ananiambia kwa audio mimi nafanya application, yani na apply. Ananiambia ni ikibidi kulia unakuaga hivi unafanyaga hivi unaingia msiani hivi na hivi na nikaanza. Lakini 2010 nilisomea lycée de Lac, nikaanzia mclub ya comedy lycée de Lac Tanganyika. Ndio nikatoa video yangu ya kwanza tucheza na yule jamaa anacheza nafanya anajiita Yesu wetu. Rafiki yangu sana. Ile video tulicheza mimi ndio nilikuwa wetu na yeye akakuwa
sijui kama mnamjua mtu wa ile sinema ya Yesu alikuwa anajiita Gitero. Gitero alikuwa na majini afu Yesu anatoa anatia kwenye nguruwe kule. Mle ndio alikuwa yeye. Sasa baadaye nikafika na baniwa na shughuli za shule nikasimamisha kwanza, lakini hivi nishamaliza shule hivi nafanya sasa. Ubu ukorera hehe none ubu njewe nkorera kuri page yanjye ya Facebook, sina mpango wa kufungusha YouTube. Lakini kwa sasa sina mpango, lakini kesho yake nikiona kwanza Facebook yangu inafika wapi nitafungulisha. Kweli kuita yo cyane Facebook apare ya YouTube mbye tuzi ko bose baje kuri YouTube barondera kwanza kunguko kwanza faida nyingi. Je, Facebook itakurudishia kwanza malipo aje? Sawa. Kila mtu na malengo yake. Kama mimi nishaona Warundi wengi watumii YouTube ni wadogo sana. Ustale sawa. Kwanza YouTube mu Burundi abantu bayikoresha ni bake cyane. Sivyo? Kandi Facebook n'umuntu agura ama mega ya WhatsApp ategeza gushyira ya Facebook. Avuga ati ntegeza kujya kuraba video kuri Facebook. Kwanza najenga ustawa Facebook kesho ndajenga ya YouTube. Kure kutarige uvuga ati reka ni njire muri mu club y'abandi bakinyi bagenzanje ili nipandishe vizuri. Kama mimi hapa napoishi Kanyosha hapa. Aha nyumba mu Kanyosha na club nimwe tanzi canke ntazi. Ariko si mu Kanyosha nyene hari club Bujumbura y'ama club menshi. Kwanza unaigiza comedy au movie serious? Movie serious na comedy naigiza byo. Kirundi Kiswahili? Kila lugha. Hata Kifaransa, Kiingereza, Kirundi, Kiswahili. None nkuba Mr. Samisi ntibari hage ntibo gutora balavine, bari hage ntibo gutora mugakubita akazi ihuriro hose hari haruzuye ukaje kubita dia hapana kuna kutambia ngo bro industry mkimenyane kandi ndazi na urabizi murapenderea neje ndimwo none sema tu bisi na shari sina shari mwenye kipaji kitajisemea. Labda mwenye ataona kama kipaji changu naweza njoo atanitafuta inshallah. Yes, bakunzi ba TV mwumvise vyinshi mwatahuye vyinshi ndetse mwagyohewe twamenye tubanga twinshi twa Francine kimya ngene zara aramukubita tipeti yangu ndagukubitiye amazi n'ibindi bitandukanye. Ndagushimire bro kwa Twitter ivyo bintu nabaza kumubita kandira popa se yarabajije muhire umuntu mangiye dupanga tubana amubaza umpeti yatashe ngo wapi ni yatashe mzee urakumbuye inkoni ndaguhiye ambye yasinzosubira n'umugabo nkaho usanzwe ukora kubitwa n'umukobwa sinatatize genda cyari umusore nta bantu bakubitwa n'abagore kandi bubakanye mu nzu utuze ndamukwereke mwisite aramwicara ko mwibarabara akamukubita mwisiti wanyu ombira sheri mbabarira base ejo ndosuminya content sunaniye bro sheri mbabarira ejo nzosuminya amabazi nzosuminya basi tugenda kuburire primus kubera umugore akundi bia gasheri twagerero cyagenda bakamugurira icupa anatulia harege byo rabisana no mwijora akamubwira nturaranga wa muhimbiriwe anaenda sasa hizo ni dawa lakini mnachitu hivyo kama ni dawa mimi sijui sikubiona lakini kama ni dadanga kanambia wewe nitakupiga nasema samahani sitaongeza napasha kumheshimu kama dadangu tena mkubwa wangu akajama ko kurangiza iganiro Petetre woshikiriza ariko adukurikirana canke sister wawe Francine Niyonsaba Petetre afisa kana umubwira kama namukumbuka kama anachatuma hela umwambia nichore basi mimi ushabisema cha kusikia wewe mwambie kwanza wewe sawa kama dawa ndatahije kwanza abakunzi ba Ashal TV hama ndasaba abantu bose bako barakurikirana kino kiganiro muje kuri page yanjye Daniz Fans muzosanga ko video zanje nimwabona bikwiye ko musupportinge hama Francine sister yangu kweli hivi franga zimeisha fanya mpango basi wewe ukinitumia basi ndamchorea Marove sindafika kuchorea wala tena hata nichorea hata kama milioni kamoja mimi sombi nyingi milioni wewe unataka milioni kamoja unataka kununua gari kwa France yani unaanza madora ikaukia mga madora none mura yasangira mufasha kuyakora none mani yale acha bro hata nikikupiga sengadi mimi utashukuru leta sasa mbona ni soap singiona nipiga hapa nikwambia kinicho nishamwambia zimenishia basi mimi naona salisha kweli. Yes hapa ndagushimira cyane kwa wa maya kanya nawe ngutu yake nawe merci beaucoup kwa wakwiyumviye kumamagara kudatu yake yes bakunzi ba Ashali TV mwakoze kubana nanje kugira ngo mwumvirize ibica nk'ibiriya bitandukanye ya Elma Love mwari mutadebukirwa wanyu ndababwira neza ko ndabakunda nkuko bisanzwe mubizi neza yuko ntigera ndebukirwa mu bikorwa byanyu. Big up sana guys.